batambuka neza ukuvuga itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu bazoba muri bariko barasinya imbere y'akadirisha batora neza imbere y'akadirisha. Mwabonye akarongo y'intebe ayaya ibi bintu hari abantu bayibona bakajingitwa. Umwambaro mwiza abonye bari kwitezire abonye batoye koziga 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 cy'uko ubwambwe turafata ubusukani babe abadereva nabo abakongoye nabo bakariko barategura akari ibishyimbo na byabo. Umuza igitega agakanga kabirutse kabisa mugabo mwebwe n'umutipaka turegeze bajya bari baragezera imbere y'umugabo iteka murabanye bagororotse bakubita ikirenge mu kindi bakomera amashyi nazewe ubambera amashyi vrema nabo bambera amashyi muritegura gufata ifoto nziza
bamaze gushika mu byicaro ndabona biraza gusa neza cyane, amabara acanze yera, iritukura, ibisa n'urwatsi rutoto. kandi baracaza biraryoshe, ndabona akacaza kurabirwa kuko biragutse ibinure gusa. ibibazo ko byavyuma bifata amafoto biyafatira mu kirere. Ashaje n'abambaye amapanta amabutura gusa, abambaye amabutura y'amakaki kandi bambaye neza, basobetse neza. Itegure ibi bintu ukuntu biryoshye, barakwiye gushimira. Zimbonera kure ziva mu gihugu cyose zikaba zigishirizwe ngaha, none mukabura kwerekana igitangaza nk'iki, no kuri iteka mu gihugu.